Hello everyone, murameze neza. Ndongeye kubasuhuza abakurikirana ino page yacu yitwa New Life Studio Bugenyuzi. Page iduha ubuhinga n'ubumenyi kuri telefone. Uno munsi rero nongeye kugaruka kugira ngo ndabereke ama mise à jour bagenda barashira mu ma application atandukanye tuba tugenda dukoresha buri munsi. Nkuko naheruka kubereka update zakorewe WhatsApp, uno munsi naho nje kubereka update zakorewe Chrome, application yacu ya Chrome. Chrome rero ntimuza kurinda kuyimeta à jour, yoyo biza automatique kuko ni Google. Chrome ni Google. Mwaba mubona kenshi iyo ufite tujya tumega dukora hose, hano hari akantu kaza, hano hejuru kagira ngo mise à jour, ugasanga kagenda kariteresharije. Nkaho urabona hano handitse ngo complete setup by installing apps. Donc iyo nyene irigira mise à jour iyo ufise amamega akora hose. Izo update rero zigaca zijamwo. Rero ukaba uri mushasha kuri no page yacu, ndagusaba ngo ubanze ukore suivre, hanyuma nawe uraba video wari wese ndamusavye akore partage, asangize mugenzi we zino video. Reka nje kucigwa nyezina. Rero hari ibintu byinshi muba mwahora mubona bibavuna ntimumenye ko binabaho vraiment. Ugasanga ibyo bintu byabavunagura cyangwa ugasanga ibyo bintu byabagora ntimumenye ko telefone zanyu zibishoboye. Akantu ka mbere uno munsi turabire hamwe muri Chrome ni ingene ushobora kuba uri kuratembera nk'ahantu nubwo utubufise application mugabo wifitiye Chrome yawe, ugasoma nk'icapa canditse mu bintu utumva, ugahita uvyisigurira ata muntu n'umubajije ukoresheje application yawe ya Chrome. Akarorero ngaha jewe ndafise igitabo c'icarabu. Jewe nta carabu nzi, muga hano ndafise igitabo c'icarabu. Ndabibereke. Murabona hano mfise igitabo c'icarabu. Ni screenshot ngize muri telefone, mu yindi telefone murabibona ni icarabu. Icarabu ukaca uvuga uti mbasha no bimenya gute. Ntibikeneye ko ndenda kuza guteresharija ama application ngo yo kubisobanura, ntibikeneye ko ndenda kuja guhiga umuntu ngo abigusobanurire kandi ufise Chrome. Wewe urasabwa kwinjira muri Chrome, muri Google ya Chrome, urabona akantu kameze nk'aka kamera hari impande ya Google, uca ugafyondako impande ya micro. Aha kamera uca ugafyondako nyene nkuko bisanzwe uba wuguruye connection. Hanyuma ngenda kwereka ingene ushobora kwisigurira ibintu ukoresheje Chrome. Reka tutegereze connection. Nihangane connection sikirenga, ariko vyose birakunda, biraza gushoboka, birakoreka. Hanyuma ucuca hariya ruguru handitse kamera ukacuza ukarabishako nkuko. Maze kurabishako murabona ino hepfo hari ahantu hatonze ibintu ngo translate, handitse text. Ahanditse text urashaka kubikopya bino bintu ukabyinjiza mu mashini. Aha ndavuga nka barya abantu bakora mu studio photo, mu masibere, urumva iyo ukora akantu k'ubwenge utiriwe uravyandika bakozana nk'urupapuro, ukaca ukoresha ino lens ukaca ubyinjiza mu mashini. Hanyuma twebwe dukeneye iyi translate ino hepfo, dushanda kuri translate. Tumaze gushanda translate, dushanda kuri translate apana text. Dushonda kuri translate. Turindira, urabona yuko ino hejuru yatuzaniye detect a language. Uru rurimi ni icarabu naho tutaruzi, ndazi ko ari icarabu. Tuza hano hejuru duselecting Arabic. Tuza duselecting Arabic. Tuyirondere hano hepfo ngiyi Arabic. Twebwe rero murabona tukeneye Arabic, iyi dushirire mu Congereza. Ushira mu rurimi ushaka hano ha kabiri wumva. Ngira murabona neza yuko ya foto yacu yamaze kwihindura mu Congereza. Turindire turabe. Connection iriko iragenda nabi. Ngira murabona neza yuko byamaze guhinduka mu Congereza byose. Especially if it is the afternoon prayer which God Almighty has just guys. Mwakabonye ko akantu gatwikana akantu k'ubwenge. Murabona bya bintu byose byari biri mu carabu byamaze guhinduka mu Congereza. Wowe ngaha ushaka gushaka urundi rurimi ubwo aribwo bwose wewe wumva, kuko hari indimi nyinshi. Ushaka kuhashira Igiswahili, ushaka kuhashira uhashira ururimi rwose wumva. Washira ushaka tuhashira n'ikinyarwanda, reka tuhashira ikinyarwanda murabe. Tukirondeye ikinyarwanda, Kinyarwanda hengi iki.
Kinyarwanda urazi ko ari nk'ikirundi, ca turabishako nk'uku, tuca turabisha nk'uku, murabona yuko vyamaze kuza mu Kinyarwanda. Gukomeza amasengesho yose nk'icubahiro Imana no kubaha niki niki. Yes my people, ako n'akantu ka mbere twariko turarabira hamwe muri mise à jour zakorewe Chrome utiriwe urakoresha application. Hanyuma akantu ka kabiri ngira ndabereke uri muri Chrome kandi ushobora gukoresha ko nkoresha agafone kafo karaganda. So akantu ka kabiri ngira ndabereke muri Chrome, uje hano muri recherche, ngira ndabereke nko ku bantu cane cane bakunda kuririmba, abantu b'abanyamuziki, akandi kantu gashobora kugufasha. Ariko imbere yuko tukajako, reka mbanze ndabereke akantu gashobora kugusamaza nkarya kandi wabuze ico ukora. Wibereye nko muhira wabuze ico ukora, urashobora kuja muri Chrome ukandika Snake Game. Hari utuje hano muri Chrome, hari utuje vyose n'ibintu Chrome yongeyemo. Hari utuje urabona nkino Snake Game, uciza hano kuri play urashobora kuba urasamara wikoreshereje atanaje ufise muri telefone, atani kindi wabuze ukora, ukacuja muri ahariko tuje bashizeko dushobora kuba turasamaza abantu. Murumva naka n'akandi kantu k'ubwenge abantu benshi batari bazi ko Chrome yoba yaragashizeho. Tuza hano kuri play, nyene birasaba connection, tuza hano kuri play. Sorry guys, nyene murabona uraza ukakakina, je nika connection iriko iragenda nabi, urabona incangwa, ndaza nkagakina nk'uko hano nkaduga. Niko ndahusha. Ndazi guys murabindusha, jewe ni kwera ntakunda kubikina, muga ndazi muri mwebwe hari ababindusha, nkaho muca mubona neza nyene agakina fresh. Yes, mwakabonye aka n'akandi kantu gashobora kugusamaza wibereye muri Chrome. Akandi kantu ka kabiri nagira nabereke naka kantu bita metronome. Waza hano muri recherche nyene ya Chrome ukandika metronome. Nk'abantu b'abanyamuziki ndibaza metronome muca mumenya icarico. Ni irya instrumentale ushaka kugenderako. Ushaka kuri muri sport ukavuga ati reka nshiremo aka metronome nkoresheje Chrome, canke ushaka kuba umuririmbyi canke uri umunyagitari uriko uracuranga igitari ukavuga ati reka nshiremo metronome. Aha rero naho uraza ugaplayinga nk'uko murakumva ka metronome n'akantu kaba kagenda nk'uko. Ushaka urakongeza, nkaho urabona nakongeje, urumva uri umuntu aririmba canke nkakagabanya nkagashira nko kuri 60. Murumva uko kagenda ngaha siko nk'abantu baririmba nyene, urumva nyene gaca kagufasha cane. Twose n'utuntu tuba turi muri Chrome. Yes guys, umwanya ubaye muremure, ndabona video igeze ku minota 9, nayikubereka utuntu twose Chrome yagiye irongeramo, ariko akanya ntikabaye ikirenga. Mwebwe mubandanye mukurikirana video ndabaha kuri no page yacu, hanyuma naho ubutaha nzobezanira n'utundi tuntu nibagiye muri WhatsApp, nasanze nibagiye kutubaha naho nyene video yabaye ndende, ikindi dutoranya no two muri Chrome nzoba nibagiye ibintu bishobora kuza kuba amavuta. Thank you for watching. Ciao ciao.